the Bible tells me, Bibiliya irambwira ngo nta gicumu ry'ubugabe rizokwama rishinze mu mugabane w'abagororotsi. Hallelujah, hallelujah. Ico ni gihe Satani aba yafashe control. John ija kuri piano gatoya, hari uturimbo niko numva turiko turaza. Mani dufashe cyane gose. Ico ni gihe Satani aba yafashe control, ariko hari igihe c'Imana. Hallelujah. Hari igihe c'umwana w'Imana. Vuga ngo hari igihe c'umwana w'Imana. Hari igihe c'umwana w'Imana. Bazamwiza ati umwana w'Imana uramuzi. Aka kantu ngo umuntu wese akabaze mugenzi wiwe. Mwana w'Imana uramuzi? Musubira ububaze kandi umwana w'Imana uramuzi? Yitwa nde? Hallelujah. Yitwa Yesu. Vuga ngo rero hari igihe cyo kwakira umwana w'Imana. Ndagomba mubaza akabazo kanyuma, sinsubira kubabwira ngo mubazanye. Ndababwira hanyuma. Mubaza kanyuma konyene. Mbega waramaze kwakira uyu mwana w'Imana nta kwishure? Ndashaka umuntu wese abazanye. Mubaze waramaze kwakira uyu mwana w'Imana? Hariya ntibariko barabazanya, ko mutariko murabazanya. Ndabasavye ivyoroshe, sinabasavye ibigoye. Mani dufashe cyane gose. Umuntu wese yibaze kino kintu. Mbega waramaze kwakira umwana w'Imana? Rero inyishu igiye kuva mu bintu tugiye kuvuga nako. Ibimenyetso vyerekana ko igihe cyo kwakira umwana w'Imana cyamaze kugera ku buzima bwawe. Hallelujah. Umuntu wese araza kuguma yishura bwane aha naramwakiriye ubundi nabwane aha Mani dufashe cyane. Dusomere rero Yesaya igice cyaho c'indwi ku murongo waho wa 14. Utusimbira no kuri Yesaya igice c'icenda kuri gatandatu. Hera kuri Yesaya 7:14. Yesaya. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Gerageza wihute nkuko ndiko ndihuta. Yesaya 7:14. Ego. Nico gituma uhoraho ubwiwe ariwe agire abihera ikimenyamenya. Nico Yesaya igice c'indwi umurongo wa 14. Ndiyo. Nico gituma uhoraho ari wagomba bihera ikimenyamenya. Aha. Raba inkumi izosaminda ivyara umwana w'umuhungu. Naho wogeza ngaho. Amen. Soma ku 9 naho. Inkumi, a virgin. Inkumi hano ntiyavuze ko ari inkumi y'isugi, ariko inkumi kiri isugi. Izosaminda. A virgin izosaminda. Izovyara umwana w'umuhungu. Aha. Igice c'icenda. Aha. Umurongo wa 6. Umurongo wa 6. Ego. Kuko umwana tuvukiye. Duhawe umwana w'umuhungu. Ubutware buzoba ku bitugu vyiwe. Ako kantu gasubiremwo. Kuko umwana tuvukiye. Kubera ko umwana tuvukiye. Duhawe umwana w'umuhungu. Ubutware buzoba ku bitugu vyiwe. Azokwitwa igitangaza. Umujyanama. Imana y'ubushobozi. Data wa twese ahora umukama w'amahoro. Amen. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Hallelujah. Now ngo masubira inyuma gatoya. Ndiko ndavuga igihe cyo kwakira umwana w'Imana iyo cageze. Igihe cha Yesu Kristo iyo cageze. Ndagusabe unkurikirane. Kano kantu singomba umuntu numwe yogahomba. Mana yanje. Ninakubona uhumirije usinziriye cyanda kuzanira microphone. Cyanda kugira ngo bandanya aho naringeze. Continue. Imana dufashe cyane gose. Nguma ndabaraba mu ndabe ndabasabye muzo mukozi. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Umurongo w'indwi. Naho wogeza kuri 6 honyere ni sawa. Canke wari wumva bijanye naho wagomba kuhasoma. Cyane gose.
soma naho nta ngorane. ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo Ndio. ku ngoma ya Dawidi Ego. no ku bwami bwiwe. Amen. Amen. Dukomere Imana amashyi byagira. Rero hano turi mu isezerano rya kera. Umuvugishwa Yesaya abaye revealed, arayishuriwe, marayika araje aramubwira, Imana imaze kumuhishurira aravugishwa, aravuga ngo kubera ko umukobwa inkumi yavuga ngaha was Mary, yari Mariya. Imana tuvaze cyane. Bibiliya tugiye mu isezerano rishasha irapresiza neza, ikavuga that Mary was a still virgin, yarakiri isugi, ntiyari bwabonane n'umugabo mu majambo make. Imana dufashe cyane gose. Haleluya, haleluya, ko mutitabira. Haleluya, sawa. Imana dufashe cyane gose. Yesaya yakira ubuvugishwa bwo kuvuga ni inkumi izosama umwana. Hari umwana izosama, uwo mwana niyamusama hari ibintu azobaje guhindura, hari ibihe azobaje gushiraho, hari ubutware azobazanye ku bazoba bariho muri ico gihe, hari ivyizigiro azobazanye ku badafite ivyizigiro, hari amahoro azobazanye ku badafite amahoro. Inkumi izosama. Turava ngaho mu gice c'indwi yari yabivugishijwe. Ni benshi bagiye bavugishwa ku kuvuka kwa Yesu mbere yuko avuka, acasimbira ku gice c'icenda. Imana yongerera muhishurira, ravuga ngo erega umwana agiye kutuvukira. Ni kuvuga ngo nimba umwana tuvukiye hari igihe runaka n'itarike runaka yamazwe gushigwaho uwo mwana azovukira. Dusimbiye mu isezerano rishasha, imarayika Gabriel araza yihuse avuye ku mugabo yitwa Zekariya, aramubwira ngo ugiye kuvyara umwana azitwa Yohana kunuku. Amuhereza amakuru, Zekariya arayapinga, biramugora kuyemera kubera yari mu zabukuru. Imana marayika Gabriel aramubwira ngo guhera uyu munsi ndagovye ururimi rwawe, ntuzosubira kuvuga mpaka umwana abonetse. Akiva mu nzu, Zakariya inyuma y'amezi 3 atashe, umugore wiwe Elizabeth acasaminda. Marayika akimara kuva kwa Zakariya uwo munsi nyene acasimbira kwa Mariya, acambwira ngo Mariya ugiriye ubuntu, wakiriye umwana. Imana idufashe cyane gose. Usomye muri Yohana naho ijambo ry'Imana rivuga ngo habayeho umugabo yitwa Yohana. Uyo mugabo yitwa Yohana mubatizwa yarungiswe n'Imana kugira ngo aze kumenyesha abantu ibigiye kuza. Ni kuvuga Yohana yaje nka message kugira ngo ashobore kubwira abantu buvugishwa bigiye kuza. Abo bantu bakiriye message mu gihe kimwe, ariko reka nsubire ku message y'umwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Mariya amaze kwakira iyo message arabwirwa ngo uzokwakira umwana, uyo mwana ubutware buzoba ku bitugu vyiwe. Avuga ngo kandi uwo mwana w'umuhungu uzomwite Emmanuel, ibimuga bizomuguruka, abagwaye bazokira, abarushe bazoruhuka, abafite ibibazo bazoruhuka. Imana yo mwijuru izana uwo mwana mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Baza mwiza ati warakiriye umwana, ntumwishure. Sawa, reka turabe ibimenyetso by'umuntu yakiriye umwana. Mana dufashe cyane. Aha anye ngira mvugane n'abadamu bonyene n'abakobwa babyaye cyangwa bazobyaye. Yesu adufashe cyane. Mugabo uyu mwanya twese kubera umwana turiko turavuga ari Yesu, turahinduka abagore twese. Imana idufashe cyane. None Yesu sumugende sumukwe. Bibiliya nitubwira ko Yesu ari umukwe, natwe turabageni. None umukwe sumugabo. Mbinguni habitakuwa vitu vya kubagua nini na nini. Sie wote tutakuwa babibi harusi. Imana idufashe cyane. Haleluya. Tuzoba turabageni. Aha rero hari ibimenyetso by'umuntu yakiriye umwana. Iki gihe cy'umwana mbega carageze mu buzima bwawe, cyangwa uraciyitirira ko cageze mu buzima bwawe, cyangwa ubwira abantu ko cageze mu buzima bwawe koko ntibiragera mu buzima bwawe. Ako kantu ndagasubiremo. Mbega
igihe cyo kwakira umwana waramaze kumwakira cyarageze, cyangwa witwa ko wamaze kumwakira nturamwakira, cyangwa ubwira abantu ko wamwakiriye utaramwakira. Umuntu umwe sinibuka umunsi ariko umenga ni muri iyi ndwi yarambwiye ngo hari umuntu twakoranye utuntu tw'amafaranga, hanyuma tumaze gukorana utuntu tw'amafaranga, hanyuma utwo tuntu aca agenda besha arabigwiza ibinyoma, atagenda tugurisha ahantu henshi, hano arahagurisha no ngarahagurisha no ngarahagurisha no ngarahagurisha, agurisha ku bantu benshi. Ndabizi ko hariyo n'abantu bapangisha amazu inshuro irenze imwe, Imana ifashe cyane, n'abandi bagurisha amapariseri inshuro irenze imwe, ariko acarenza akacarambwira ngo uwo muntu kandi ngo arakijijwe. Avuga ni ngo arakijijwe, ndamubwira ni po uwo ntakijijwe, yitwa kakijijwe ariko ntagize gute, ntakijijwe. Hari ibikorwa by'ubukizwa Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku buryo bagira gute, bama, muzabamenyera ku vyamwa byabo. Havuga uwo bamwita kari umukizwa, ngo arakijijwe, ngo afise n'ibikorwa ibi n'ibindi, bagorana bwa kare kuwo ntakijijwe arinjira mu nzu y'Imana, yitwa kari umukizwa ariko nta gakizagira. Imana ikurinde kwitwa umukiza, Imana igoye kuba mu buzima bw'agakiza. Narimze ngo Imana ikurinde kwitwa umukizwa, Imana iguhereze kuba mu buzima bw'agakiza mu izina rya Yesu. Umuntu yitwa umukizwa ariko adakijijwe, bamubona Sunday agenda yambaye imishanana myiza, yambaye amakoti meza, mugabo akubita umugore. Uwundi nawe yambaye imishanana myiza, mugabo ari umusuma. Imana ifashe cyane. Murazi ukuntu naberegwa kandi ntasiba mu nzu y'Imana kandi niba ndi umusuma, mwumva ko nari kwambara nabi kandi niba. Imana ifashe cyane. Haleluya, haleluya. Nkanarenza ko nkiba no mu nzu y'Imana, niba mu rusengero. Mu rusengero naraza nkandura ibintu ngatwara nk'uwabisizeho. Imana ifashe cyane. Haleluya. Naragukonvenka nkakumvisha gutegerezwa guhaguruka ugasiga ibintu byawe ngaho twicaranye nk'uko. Narakubwira ibintu nkakubwira utuntu ukisanga wahagurutse n'utuntu wadusize ngaho, ukagaruka mu rusengero niho banyibiye. Umva, mube maso. Imana ifashe cyane gose. Haleluya. Kandi reka kubwiye ntahe yanje, reka ngendere ko ndanabivuga ngaha, ndabivuge hano hatazogira umuntu ahura n'iyo ngorane nahuye nayo, nako abandi bahuye nayo, sije nahuye nayo. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ntiyakagira umuntu n'umwe mu nzu y'Imana azokubwira ijambo na rimwe ry'ubuvugishwa uwo ari we wese utamuzi ngo umwemere ngo urigendere ko twebwe tutamuhaye uburenganzira. Imana ifashe cyane gose. Haleluya. Ibi ndabivuze kubera iki? Muri indwi nyene iheze hari umuntu basohotse mu nzu y'Imana, hanyuma baravugana n'umuntu sinzi utuntu bavuganye, atatangura kugenda amubwirane, buriya wewe ndakugira ibintu Imana imbwiye ni prophesy. Bose ni prophesy. Imana idufashe cyane. Gati Imana irambwiye uku nuko, ngo buriya ndabona hari umugisha ukomeye imbere yawe, ndabona ngo Imana igiye gukora iki niki. Birebwa ngo abantu bose bavuga Mana suka abana b'Imana. Acabwa ni uyu muntu dusohokanye mu nzu y'Imana ntiyobesha, ibyo avuze nibyo kweri, yabibonye indwi nyene hano mu ndwi heze. Hanyuma agenda amubwira utwo, wa mukobwa nawe sinzi nimba ari umukobwa cyangwa ari umudame, nimba yagiye mu mavuta nkayanka yayindi twavuga ngaha yari ihetse isanduku y'isezerano irayikorora. Imana idufashe cyane. Acaja mu mavuta atangura kwemera ibintu byose ariko aramubwira. Aramubwira ni rero Imana irambwiye ndaguhezagire, umugabo amafaranga sinayazanye ari muhira,
tugende ndayaguhereze muhira. Imana idufashe cyane. Yesu nadutabara. Haleluya. Amaze kugenda baragenda. Wowe ndavuze ni Imana iravuganye naje. Ikimenyetso cy'ikibiriraho ahanyene n'amafaranga ndayaronse. Ntarinze kuzunguruka kure. Imana idufashe cyane. Umva. Uze wirinde ntupfe kumva ibintu byose abantu bariko barakubarira. Imana idufashe cyane gose. Acaragenda aramubwira ivyo baca barataha. Amaze kugenda muhira, agenda muhira. Ibaze ukurikiye umuhungu, ntuzi ngo n'umuhungu cyangwa n'umugabo, nawe uri umukobwa umubona mu rusengero, ntago umuzi, nta n'ikindi kinini ya umuziko ngo nuko akubwiye ngo Imana yamubariye, ngo nuko akubwiye ngo agiye kuguhereza amafaranga. Ariko urufaranga Mana yanjye, Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Barajana bageze muhira, acaramubwira nti hariho umuntu ndindiriya yazanye. Acamubwira ntiza telefone yawe gatoya, ntiza telefone yawe gato. Akimuha telefone yasubiye kumenya irengero ryiwe. Aho nuko yamutwaye telefone gusa, ariko yari no kumugirira n'ibindi bitari byiza kumbura utonamenya. Imana dufashe cyane gose. Ariko kirazira gupfa kwemera umuntu wari we wese akubwiye ubuhanuzi. Hari abantu mugenda muhura nabo ngaho mwibarabara mu misozi, akakubwira ngo Imana irambwiye ibi ngo imgenze gusengera muhiri wawe, ukacukwega umuntu utazi ngo umuzanye muhiri wawe. Wosanga uzanye igisuma cyangwa uzanye uwundi muntu azanywe n'imwemu mbi. Abapfumu n'abarozi barahishurirwa bose barabona. Hari abantu bazosanga bariko barakwega imivumo mu buzima bwabo. Birivuga ngo mugire ubwenge, imisi ni mibi. Yesu Imana idufashe cyane. Muguru uburyo mu bugwiza. Uhuye n'umuntu mwibaraba ngo ariko aravuga ubutumwa, akubwiye utuntu tubiri dutatu ngo muhiri wawe ngo hariho ihembe, ngo nze kurizura. Uvuga ni hembo mukozi w'Imana, amahembe yarandembeje, nyaruku uyanzurira ukacukwega mu nzu. Imana idufashe cyane. Hari igihe muzobazana ngo baje kuzura amahembe, babasige babahambiye menshi hariya. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Ntakagire rero umuntu apfa kukubarira n'ahatoba mu nzu y'Imana. Don't allow anyone. Ntago muri abana batoya, turabigisha ijambo, turababwira kugoroka, turababwira we teach you, tukababwira gukora kwa Satani no ko Satani ameze. Pana ko umuntu wese aza kukubwira ngo Imana irambwiye ibi nibi nguce wiruka. No. Tekana tuza banza ugende buke. Pana bo mubonye hose iyo, pana bo mubonye bose iyo, pana bose. Hari umuntu twigeze gusengera, tukamusengera tukarara amajoro wiwe. Iyo nibutse amajoro twarayeyo, nkarara hanze ndiko ndamusengera nawe akarara mu nzu ajyana. Imana idufashe cyane. Vuga ni Imana turahagarika amajini ntiyinjire mu nzu, nawe akaguma yijyana akarara ajyana. Imana idufashe cyane. Indwi imwe indwi zibiri tukarara tukanuye kugira aze gusinzira. Hama haca haza umuntu umwe ahura nawe aramukubita ikinyoma. Kwereka abantu bakunda abantu bababesha. Abantu bababwira ukuri ntibakunda abantu bababwira ukuri. Abantu bababwira ibinyoma. Umupfumu arakubwiye ngo uzane 600,000, arakubesha gukubisa ikinyoma uciye uyamushira miliyoni 2 uciye uyamushira. Ariko mu nzu y'Imana twababwira ni hakenewe mikrofone y'100 ntushobora gukorako. Tangira Imana, ntushobora gutangira Imana. Ariko umuntu akubeshe uca wiruka. Imana igutabare mu izina rya Yesu. Hanyuma haca haza umuntu aramubesha, aramubwira ngo mu nzu wawe ngo muri plafo ngo mbonye yifi, ngo ifi bona iri. Acaragenda arondera ifa yizana mu gasashe, arayizana abwira Imana irambwiye mwese ndabataramure ndabasohore hanze kwa kundi Petero yabikoze. Atarabataramure yahengereye tudahari. Iyo nza kuba mpari navuga ni yikureyo yivaneyo tuyirane. Soni kubesha. Imana idufashe cyane. Acaragenda azana ifi irikira ayizana mu gasashe, ayisigirira utuntu ihemeramwo. Acarayizana aterera hariya, arabataramura mu kanya gato, avuga ni nta numwe asigara ngaha.
hanyuma acagenda mu cyumba arabomora parafo nziza, parafo Dubai, aramena acatereramo yafi, acarayizana. Ngiyi iyi ni imaze iminsi babuza kuryama, iyi ni imaze iminsi babuza gusinzira. Imana dufashe cyane gose. Acambwira ngo Imana irambwiye ngo tange ikimazi $20 million 20 million yarayafise. Bibaza ngo nawe yarafise, niyamubwira yarenzaho yari kuyatanga. Ariko iyo minsi yose twaraye nukurehe nta n'ibihumbi 50 bya transport yaduhaye. He didn't. Twaragenda na Renode n'amaguru moya mbiri mw'ijoro tugataha moya mbiri nyene n'amaguru. Kubera dusa umuhamagaro. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah.